abakurikirana Fresh TV ndabaramukije. Ego. Sinashyize ko desa 57. Fresh TV desa 57. Twariko turapima. Ako oye gakuremo. Mvuge Fresh TV desa 57. Okay, niko kazokumvikana. Sawa. Baze kubikora deje. Muga ntibakora nk'ivyo barageje nayibonye abagerageza kunyimita. Mugabo rero kandi nararyohiwe mbonye umuntu aje ashaka kunyigana. Muganca ndabadesi. Uzurabe kenshi nawe abastar yo haje ucagira remix y'indirimbo yiwe. Kenshi acaza asumbya na yindi ya mbere. Nari kuryoherwa cyane iyo omwe abikora nkanje basi. Mugabo urumva yaciye aza ari umuntu abikora twenga. Yabikoze kivaga bo ama commentaire narayaravye a 95%. 95 kwijana nta muntu numwe yakomanta atamvuga. Izina ryanje nayisangamo kenshi naguma mbona abantu umuntu ntanazi abantu bose ntazi ngo bagushize ngo muri commentaire urabona bacha bikwereka ndavye ncamona rero ni video ba publier video y'umuntu nyene yanyiganye bose bamubwira bati wagerageje kwigana witwa Jado abikora neza we vraiment ntuzusubi baranamwihanije ntaza katazosubira. This is Fresh TV. We shine to progress. Hello, akunzi wa Fresh TV desa 57 twongeye kubarabutsa tubabwira mwiwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Nizaneza ko natwe mubona ko tumeze neza, mubona ko twanahinduye gato nkuko mubizi twama tubazanira ibintu bishasha bitandukanye. No musire twongeye kubazanira uyundi muntu mushasha kuri Fresh TV bashaka ko ari mushasha ariko ndazi umuze hatandukanye ni Jado ariko araza kutwibwira neza kugira ko mbamo ijambe muze kumenya ariko nizera ko ari bakibaza ko bamo ijambe turabaha ikaze. Merci. Abakurikirana Fresh TV ndabaramukije. Ego. Sinashyize ko desa 57. Fresh TV desa 57. Twariko turapima. Ako oye gakuremo. Mvuge Fresh TV desa 57. Okay, niko kazokumvikana. Sawa. Kiri Jado ubundi mu majambo canke mu mvugo ntoya Jado kwamaze kumubona ku batandukanye ku mativa atandukanye kuko ari karakora ubundi Jado ninde? Jado ni Jado nyene mana ariyo Felix Jado niyo mazina yo wanje. Yego hama benshi banzi kuri Jado Good Trip. Good Trip nibaza nawo umuntu akubwira ati urugendo gwiza naho bo wicaho nyene. Urugendo gwiza muri ubwo presenter bwawe bro. Murakaze cyane. Amen. Jado Good Trip. Murabona neza ko kubahora bamuraba mugatwenga numura ko ikiganiro deja mengo ntituratangura ikiganiro kumbenga tuza gutangura ntavyo nzi na jewe. Turi muri mizambushi. Okay. Bon, turaza kubwira utangure neza. Nibaza ko ibintu karabishiramwe ndibaza. Sindagutuka. Nawe nyene nta kibazo. Ibi naho wo bigumizamo nta kibazo. Murakaze cyane guys. Turi mu kiganiro rero c'est possible canke birashoboka. Aza kubaza ati nibiki bishoboka. Ariko nibaza. Yasino navuze bitajanye n'ikiganiro. Oya, byose birashoboka. Umuntu ashobora gukora ikintu kanaka kigashoboka ashobora kubavuga ati ndeka nirondere canke iki kintu ngerageze ndabe aragasanga kirashoboka nibaza ko Jado muri birashoboka ashaka kutwemeza neza ko bishoboka ikiganiro birashoboka uragobotsa ndanagutwitse ingumirega birashoboka mava nkubita oya navuze birashoboka genre ikintu umuntu ashobora gukora dufate nk'ico tumaze kumenyera mu Jado kanshi tubona ari karakora umengo ni blague umengo ni ikintu umuntu yoba ari karaftina gusa ataco kimaze canke ataco biza gushikanako entre guillemets umviriza rero genda mu redacteur umenyesha makuru atorokanya nkore uruganda rwo kumenyesha makuru kuri TV yitwa Burundi News TV Burundi News Comedy apana Burundi News TV nibaze yuko katazojamo mu kiganiro. Jado ntibipfira yuko abantu bambere bagitangura kubibona bibaza ko mengo c'est vrai batarabona ko comedy ya hejuru. None c'est vrai ugiye ko none ntuza kubona bibira ko ari byavuge cyane ni kumbe nivyo none uko iganiro cyo c'est possible ugaca ushaka kwerekana yuko mengo nti c'est pas possible. Oya hana ashaka kubaza iya televiziyo basi iri hehe ikorera he bijya gukora nivyo canke nundi mwuga ukundi gushasha kuri ku ruhande kumunyesha makuru. Ujya ngiye kuri YouTube ntora Fresh TV 257 niko nubundi agiye kuri YouTube akandika Burundi News Comedy ayitora irafisa yikorera nyene kuko nawe bijya nabanda bikorera he. Ego mwavyimvire gusigaye mutanguza ya televiziyo yamuresha kure
je nakuze ndi umwamfa journalist bijya ntushobora kubikora antuka utafise notion muri journalism ntibishoboka ufite ikibazo gihagaze ku mutekinisi yego wowe uri kwikugira mise en bouche umaze kubona ikibazo gihagaze jewe naho mba ni urabona wowe warabonye umumenyesha makuru aza gusoma makuru akiraba neza amakuru kugira ngo canke nk'amatangazo barizanye kugira asome neza amazina ari amazina usanga yobeye amazina y'abakera kubanza kugira ngaha gushika umva ukirisoma neza uri kura didinganye n'usoma ko usanga yamaze kugushira ko biriko birumvikana wewe uje gusoma amakuru uri kuritunganya uri kugira ngo bize kugenda neza uje ku ko usanga yabishize ku goruha gose uri kuraruvuza kandi uje woshaka kutugira akantu gato ya Jado kugira ngo baze kumenya ibyo ko turavuga ko mbore nk'umuntu atari bwabikurikirana azi gutahura neza ibyo bikora vuga ico tuko turavuga dimo nibiza kuryoha mutari reka tugerageze Ego rero reka tubandanye tubaha ikaze bakunzi ba televiziyo yacu ariyo yanyu uno munsi rero twabonye batuzanira amatangazo natwe tuti ayo mafaranga ntawo yagisha nibwo rero dushaka kubashikiriza amatangazo yo kubika umuryango wabambere nivyo nuko ari vya bizina vy'abakera nyene bigoye umuryango wabanderemba sawa nayiko ndaraba rero ubu turashobora kugenda umuryango wabanderemba ko Celestin uramenyesha yuko uvuze nigihe nariko ndadidinganya wari wanshizeko yari mizambushe warofawe none uri umutekinisiye wahiye je hajya nariko ndasoma kwanza aya matangazo bayanditse nabi wari wamaze kunshira live none wewe wajuva he kwanza je narinzi yuko hajya nariko ndabanza kugira mizambushe ubu rero niho nakubwiye tugende kumbe nkizo wari wabishizeko iki ito mana yanje Jenda yivuga neza abatekinisiye gacha baha Afite ikibazo kiri ku batekinisiye yego nko kuyandima nibiva mu mutwe jewe nimba nje nsanga hitangazo niyiziye ryategezwa gupasa saa 8 zuzuye je nkaca nshika saa 7:48 50 ntegerezwa kubanza nkatora iryo tangazo nkabanza nkaricisha kwa amaso neza ari abantu bihenda bakibaza ngo umumenyesha makuru aviyava gacha shikafata bijya bisilabisi bijya bipapuro ngasoma makuru atabanje gucisha kwa maso ngarabe ni hamucu usanga nyene urumva mbo muri usanga inerekana ingorane zishikira abamenyesha makuru yo bari ku kivi na cyane cyane abagira en direct canke live yego kumbure nk'inyigisho umuntu ashaka kuri kararaba nka dufate nka Fresh TV canke ndi TV byo shikira nk'umumenyesha makuru kanaka inyifato ubundi yo vyifatamo gute kuri we entre we n'umutekinisi inyifato acha vyifatamo kujya kwiwanje agacabwira umutekinisi ati bikore neza shaka kubera tuko dukurikirana n'abantu benshi uko mwamumva yuko nitonda yego nkayimubwira ntamujyagagura nkayimubwira nyene mu rufasoni uno musoca haguruka undi muntu atari Jado agakora nk'ivyo Jado akora Jado iyo vyifatamo guca nk'ivyo vyakira gute baramaze kubikora deje muga ntibakora nk'ivyo barageje nayibonye abagerageza kunyimita mugabo rero kandi nararyohiwe mbonye umuntu aje ashaka kunyigana muganca ndabadesi uzurabe kenshi nawe abastar yo hajuca agira remix ya ndirimbo yiwe kenshi acaza asumvya na yindi ya mbere nari kuryoherwa cyane iyo omwe abikora nkanje basi mugabo urumva yaciye azara umuntu abikora twenga yabikoze kivaga mbo ama commentaire narayaravye a 95% 95 kwijana nta muntu numwe yakomanta atamvuga izina ry'uwanje nayisangamo kenshi naguma mbona abantu umuntu ntanazi abantu bose ntazi ngo bagushize ngo muri commentaire urabona bacha bikwereka ndavye ncamuna rero ni video ba publier video y'umuntu nyene yanyiganye bose bamubwira bati wagerageje kwigana witwa Jado abikora neza we vraiment ntuzusubi baranamwihanije naje katazusubira abandi nabo mwarabonye benshi
hariho umuntu akurikiranwa cyane yitwa Chimamanda yego kandi si nawe gusa benshi baguma bambwira bati ivyo bintu genda vyandikishe muri obedeya kugira ngo ababisubiramwo bakurihe babacamande kuko iyo ni creation yiwawe ni innovation yiwawe rero ababisubiramwo bakwiye kukuriha iyo ni œuvre yawe vraiment nta ukwiye kugukoreramwo ndabashimira cyane ababimpanuye kandi ntibinaniranye n'ukuri kuja muri office Burundi des droits d'auteur mugabo mu gihe tutarabona nyene yuko iyo droit d'auteur yubahirijwe gose ku rwego nk'abandi ndashobora no kuja kuvyandikisha vraiment mugabo mu nyuma none nk'ujya ariko arabikora yego bace bamuca nk'amande y'imiliyoni 5 ntubona ko shako no ndamushize mu ngorane nyene urumva vyiza uzoshaka kunyigana wese azabikore vraiment yiyaranja ansumbi oya mugana nta ruhusha ntanze ntagire uzosubira kubikora yego nkono musi novuga ati jewe muri jewe ufite aragerageje kuraba ni impano akabona ko nawe yo bishobora gusa akavuga ati Jado n'umusikare yavuze yanabibujije ariko je numva umengo nanje shaka guhaguruka kubikora reka negereje Jado ndamubaze nduva ko no bishaka kandi kubikora neza reka negereje Jado ndamubaze amuruhusha noneho mbere bibanabaye ngombwa tubikorane Jado vyakira gute je no vyakira neza ko yo yabicishije mu nzira novuga yo kuba yo kwisonera yarinza ntumbera twacha tuvugana kandi nanje urumva ko bakariho karabakunguko kuko ibintu nkibi kubitangurana atetse imitwe irasha kandi murabona bikogwa n'uburyo n'umutwe rero urumva twacha tubiyaga neza nyene rero ubundi hari ikintu novuga gifadika apare kukufelicita apare kukankuraja rero yamaze mu gihe kitari kinini cyane yamaze kubikoreramo hari ikintu bimaze kumuzanira mu byo gufatika bo ndubaha ikintu cyose gituma abantu bakumenya mu nzira nziza kandi bakakuvuga bien iri kwitanga kubera iki jewe ni nawo mwuga nkora narize audiovisuel novuga yuko ndumuhinga muri uwo mwuga rero urumva hajya byose urumva nije ndabikora nije ndabiproduiza nkamenya ingene ndabikora murabona naho atari ubuhinga buhanitse cyane mugura urabona harimo ubuhinga bukeyi yego rero urumva naje ndaruha mugabo igituma ngira courage nuko nabonye yuko abantu bavyakiriye neza baramfelicita hariho n'umuntu noshimira cyane kandi acayimenya hari umuntu nabonye ryaranyandikira akomanta ngo undungikira ngo nimero ngo yari mikashi wawe ngo je ngo ndaguha 100 ndavuga nti iyi derangement irafise ikivuze naciye ndamusubiza muri commentaire merci beaucoup imana iguhezagire uwo mutima kuba wawe yumviriye vraiment wamengene novuga ati ndazi neza katayumpa mugabe imana iguhezagire ko wavyiyumviriye bisigura yuko waryohewe ndagushimiye yego hewe ndamwandikiye ndabwira ati imana iguhezagire ndagushimiye kubo mutima wawe ugize naho utoyampa n'ukuri vyitwa ko wayampaye ngo wumvise rero ngo yimpengo kuko naryohewe kandi vraiment ngo sesere nshaka kuyaguha naciye nshiramo eko kashi wanje uko ntari mikashi je nkoresha yego bon nagiye mbona umuntu antelefone wariho ngo umuyongo mu oncle wanje ngo ari muri Australia muri Canada ngembwiye ngo ndakurungikire 100,000 ngo niyo nashaka kuko ati nzi ngo ni black birashoboka akija no muri phone ntavyo nizeye kariyo bwati mpakanda yakuyeyo ego mugabo kame mu mutima ku muntu yampaye n'uburyo yampayemwo ntavyo nari nizeye vraiment naho cyari kubigihumbi navuga nti uwo mutima gusa nashaka ko maze kuyarotira neza ndayaharura yafata mu ntoki ndavuga nti kumbe none naciye nizeye ariko ndayatoye n'ubu rero imana imuhezagire cyane izagira ibikorwa by'amaboko yiwe amen narayatoye yego kandi yarangiriye akamaro yego imana imuhezagire n'abandi mubandanye mu bagumose bayikukashi rero kashi ntayakoresha ekukashi Jado ubundi Jado asanzwe akora iki mu buzima busanzwe appareil y'ibyo cyangwa umuntu aho niyo musanga ibyo nkorerayo ibintu by'ubuhinga nyene yego okay majamba vunaguye umwifuze musanga ho yifuza Jado bon nkorera muri Mercedes office okay garnison do Bujumbura Mercedes des officiels y'igisirikare yego Jado tuko twegera ku musozi w'ikiganiro cacu ni iki ushobora guhanura nk'abamenyesha makuru ba hano hagati mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abatekinisi muri côté journalisme shija no ku batekinisi
akamontera cyane abatekinisiye cyane cyane iyo bihaye no kuri radio mwama mwumva yuko ngo amatangazo y'ino munsi rero agarukiye ngaha turaza gusubira reka umwanya w'ikiganiro iki nikurageze bagishiremo ukaza wumva kubisema ibintu bita nimba babikuye he urumva aho yibereye kuri WhatsApp yari muri phone niyo mpanuro nkunda guha aba technicien abari muri cabine technique nimba wamaze gushika ku kazi ukamara kuja muri studio telefone no kuri yaranje ushire kure ugume uri target nujya umenyesha makuru niya kubwira ushiremo inkuru izobe yagiyemo niya kubwira ushiremo ikiganiro zobe kizobe cyagiyemo kanatsinda ikiganiro ava yuko kijamwe imbere yuko kijamwo akigusaba ikiganiro imbere yuko akigusaba ikiganiro aba yagize annonce aracanonsa kugira ngo akubwira ugishiremo rero ubukwiye kuba uri gado aho nyene kigaca kijamwo mugabo bijya bintu hacarinda kuba hotaro kumva canka shizemo ibitajanye nico basavye gusamara kwa ma WhatsApp aba technicien bakora ku radio atandukanye ku ma television atandukanye uri muri cabine technique iyumvemwe ubwoba yuko ahubwo ni wasamazwa na telefone biraza kugutesha agaciro uraza kubikora nabi usevye iradio uri kurakorera novuga rero yuko mwoba seriye nakazi yego hama bamenyesha makuru namwe nimba uzi yuko uri mu redacteur ushikiriza inkuru ushikiriza amakuru ukora mu ruganda rwo kumenyesha amakuru ava yuko iyo nkuru uja kuyisoma nimba atari uja gusoma amakuru uwo munsi nimba uje kuyaregistra kugira ngo uyabayatrete neza baze kuyadifuza mu makuru ategekanijwe isayi niyi no gukorera ku mwanya nyene kandi mwama mwabiko abamenyesha makuru mwebwe ndabakeza gose si benshi basamara mugaba technicien benshi niho basamara murabona nka twebwe muri Burundi News Comedy nta mu technicien numwe dufise abizi twarasavye yuko bogira video recruitment kugira ngo bazana aba technicien bashashe bashoboye akazi kandi ubu turacarindiriye niyo mpamvu ivyo nkora vyose usanga mwakantu muri cabine technique kabaye nabi kandi watakibazo wari ufise kumbe nako kadukira no musaka bakara technicien bipfuza babishoboye bien sûr dakora nk'abagiye babona boshaka kubarondera bo twarabisavye ubuyobozi bwa Burundi News Comedy baramaze kumva icifuzo cyacu yuko aba technicien babwirizwa guhinduka mugabo ntibaralansa iyo video murashabandanye n'aba technicien nyene urumva yego none tugire gute aba boss aribo badecide nikibazo murakaze cyane reka tikatangizigane jacu Jado hari utubazo tubicange dutatu dukunda kubaza dutandukanye nibyo twaba tuko turavuga ubundi Jado akunda iki mu buzima apart Imana n'abavyeyi no gusenga ibyo ntibirimo urumva ibyo bitatu tubikuyemo gusenga muga iyo babivuze ari abibeshera iyo uvuze ko ukunda gusenga ikintu ukunda cyane ugacuka ukunda gusenga uri apotre nibaza yuko twese biradushikirwa sa muntu yanaryamye adasenze ikintu ukunda rero nta munsi wari utagikoze muga nk'umunsi ugahira udasenze na rimwe kabiri urumva jewe rero ibintu nkunda ikintu nkunda ndakunda gukora yego ko je ndashaka kurara ijoro ntaryamye vraiment ariko ndakora akazi This is Flash TV. We shine to progress.